Adamu wa mbere yakoze icyaha, ariko no mu nyuma ziwe abantu babandanije gukora ibyaha. Muribuka ko Gahini nawe yaciye akora ibyaha bigenda birakogwa mu gihe cya Nowa, bigenda birakogwa i Sodomu n'i Gomora, na n'uyu munsi ibyaha biracakogwa. Ariko Imana ishimwe, ndavize inkuru nziza ivuga ngo Yesu yaraje aje kurondera icari carazimiye, aje kurondera wewe nanje twari twarazimiye, tuzimiriye mu vyaha. Haleluya. Yesu yaraje aje kuturondera nk'uko Luka yavyanditse mu gice ca 19 umurongo wa 10. Aravuga ngo Yesu nta kindi cyamuzanye, yazanwe no kurondera no gukiza icari carazimiye. Iyo ni inkuru nziza dukwiye kunezerererwa. Yatanze ivy'igiciro, yatanze ubugingo bwiwe, yatanze amaraso yiwe muri uko kurondera no gukiza icari carazimiye. Pawulo arandikira Timoteyo mu cete cya mbere yamwandikiye mu gice cya mbere umurongo wa 15, aramubwira ngo iri jambo ni ryo kwizegwa, rikwiye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanwe mu isi no gukiza abanyabyaha. Pawulo nawe aravuga ngo muri abo nanje narimwo, kandi nanje muri abo narimwo. Haleluya. Ariko nawe we muri abo wari urimo. Yaraje abana natwe, yaraje yigira umuntu nk'uko Pawulo yavyandikiye abi Filipi mu gice cya 2 umurongo wa 6, aravuga nguwo naho yarasanganwe ishusho y'Imana niyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yihindura umushumba, aza mu isi, abana n'abantu, aba mu bantu, nawe nyene yigize umuntu, mbere yigira umushumba, yigira uwo hanyuma y'abandi. Mu yandi majambo yiyambura icubahiro cyose, aje afise intumbero imwe gusa yo gukiza umwana w'umuntu ibyaha vyiwe, yo gukiza uwari yarazimiye, kandi muri abo jewe nawe twarimwo. Haleluya. Twari twarazimiriye mu byaha byacu. Wiyumvire Yesu aheba icubahiro ciwe cyo mwijuru, wiyumvire Yesu aheba ubwiza bwo mwijuru kubwawe, kubwanje. Wiyumvire Yesu ibyo byose akabiheba, agacaza akagirirwa bimwe yagirirwa, agacaza avuye muri cya cubahiro, muri bwa bwiza, akavumwa amate, agasuzugurwa n'abantu, gushikaho bamwita idayimoni, mbere umukuru w'abadayimoni, gushikaho yikorera umusaraba, gushikaho abambwa. Mu bisanzwe kuva mu isezerano rya kera uwo babamba ngo yaba ari umuntu yavumwe. Mu yandi majambo Yesu ahinduka uwavumwe, mu yandi majambo yabambwe yikoreye imivumo yawe nanje, kugira ngo twebwe imivumo yari turiko, twavumwe n'abavyeyi, twavumwe mu buryo butandukanye, ituveko. Wiyumvira icyo gikorwa kidasanzwe Yesu yakoze. Yakoze igikorwa gihambaye, igikorwa gihambaye nibaza ko ntokorera abana banje naho ndabakunda. Wewe sinzi ko wobikora. Nukuri igikorwa yakoze nta muvyeyi yogikorera umwana.